Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Namakuru tuzakugaruka ku yari ko aravugwa mu gisata ca politike be no mu ntwaro. Aho tuzakugaruka n'ubundi ku rugamba rukomeye cyane ruri mu bategetsi bakomeye cyane muri iki gihugu. Turaza kugaruka mu bagenerali, tuza kugaruka mu biro vy'umukuru w'igihugu, tuze kugaruka mu biro vy'umushikiranganje wa mbere tuze no gusozera mu mugambwe CNDD FDD. Aya makuru tugiye kubageza ko harafitaniye isano n'ibiriko birashikira ubutegetsi bwa perezida muri no minsi. Ni mu gihe kuri ubu ihangana mu bategetsi bakomeye cyane ryafashe umurindi ukomeye cyane. Kandi nanone inyuma yuko hatangarijwe ivyikurwa rya Gervais Nderakobuca mu kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, kuri ubu perezida Evariste Ndayishimiye aratinya cyane ubugenzi kuri ubu buri hagati ya General Gervais Nderakobuca ndetse na General Prime Niyongabo. Dusubiye inyuma gato muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2023, perezida Evariste Ndayishimiye yaragerageje kubogoza General Prime Niyongabo bimuta kuba amazi. Aha niho General Gervais Nderakobuca yanse gushira umukono ku itegeko rikura General Prime Niyongabo mu gihe Evariste Ndayishimiye yari kumwe n'umutambukanyi we mu ngendo muri Cuba ndetse na Amerika. We yavuze ko iyi ngingo akeneye kwivugana ko n'umukuru w'igihugu. Ico gihe ikurwa rya General Prime Niyongabo yaragiye gukurwa mu biro bikuru mu kurongora mu gutwara ibiro bikuru vy'igisirikare nga mu Burundi, nuko iyo ngingo iba irafuswe kuva ubwo nyene. Niba barabiganiriye ko canke se batarabivuganye ko, aha nta makuru twigeze turonka. Tugaruke kandi mu mugambwe CNDD FDD. Aha rero hariyo impande zibiri zitabona ibintu kumwe n'umukuru w'igihugu. Hakaba hariho kandi cyane n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu Reveriyano Ndikuriyo. Haravuzwe kandi ikibazo c'ihindurwa ry'uyu Reveriyano Ndikuriyo, bakanavuga amazina y'abashobora kumusubirira. Nibwo hagiye habona amazina harimo Ezekiel Nibigira, ariko abenshi bakemeza ko gukura Reveriyano Ndikuriyo bitoroshe. Ngo burya mu bintu Neva we yiyumvira kandi ashaka cyane harimo gukura Reveriyano Ndikuriyo mu burongozi bw'uyu mugambwe. Ko Reveriyano Ndikuriyo n'ubundi ngarafise vyinshi azi ku gihugu, kandi we ngarafise n'ingene yegera abene gihugu bimworohere cyane, uko arabagendera cyane mu ntara, amakomine be n'imitumba hose yishikirayo. Reveriyano Ndikuriyo akabahereza ibiganiro vyiwe ndetse bakanatevya bitandukanye, nuko umukuru w'igihugu atabikora kubera atabafise umwanya uhagije wo kugenda mu bene gihugu cyane. Ikindi kandi ngo batinyira Reveriyano Ndikuriyo n'ingene yapanze imbonera kure, n'ingene afise abo bazinanye mu gisirikare. Umwati ukabona Reveriyano Ndikuriyo akuwe ku burongozi bukuru bw'umugambwe CNDD FDD. Aho niho uzamenyera ko Evariste Ndayishimiye azotwara igihugu imyaka myinshi cyane, ariko kukura Reveriyano Ndikuriyo ku burongozi bw'umugambwe uramenya ko Evariste Ndayishimiye n'ikiringo ca kabiri muri uyu ashobora naco kuzokibura. Mu ikoraniro kaminuza ryari ritegekanijwe ku wa Mungu uheze, hari iyo koraniro kaminuza ryigejweyo. Amasoko aje akavuga ko hari hakoranye Conseil de Sage, inama y'inaribonye, akaba ariho rero urukino rwariko rurabandaniriza. Aha rero niho hajemo ikibazo gikomeye cyane coba yaratanze amakuru yuko General Gervais Nderakobuca umushikiranganje wa mbere iyo bagiye gukurwa ndetse akanasubirizwa Albert Shingiro akobeje cyane muri iki gihe ngo amusubirire mu vy'ico kibanza. Aya makuru yose ari mu biriko biratera umurindi uhambaye cyane mwihangana rya perezida Evariste Ndayishimiye be nabo bari kumwe muri leta. Tukabibutsa kandi ko ikindi kintu cadugije ishavu kwa perezida Ndayishimiye ari ingene ubwiwe yishiriye abantu yizeye mu kibanza Rengiyome Bunyoni apfungiwemwo, ndetse akaba yaragenye n'abafise imfunguruzo z'icumba apfungiwemwo ko ari bo bonyene batatu bagomba kuja bahishikira
usivye haba umuryango wa Bunyoni, mbere akanamenya ko Arengiyome Bunyoni mu cumba apfungiyemwo yoba afise telefoni zibiri mw'isakwa ryabaye, bigakomeza bikagaragaza icuka kibi kiri mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abavuga ko bafadikanije n'umukuru w'igihugu kandi koko we yabona ko ari abizigirwa biwe. Ese ibi bintu biri muri CNDD-FDD muri politike birarangira gute? Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbibabwira hari hangana rikomeye cyane riri mu bategetsi kuri ubu batwara igihugu c'u Burundi, abategetsi bo hejuru cyane uhereye ku mushikiranganje wa mbere, abakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, abakora mu biro bikuru vy'igisirikare ndetse n'abakora mu biro vy'umushikiranganje wa mbere, tutibagiye kandi abajejwe amabanga ahambaye cyane mu mugambwe CNDD-FDD. Perezida Evariste Ndayishimiye acikura ko Arengiyome Bunyoni bamwe bavuze yuko agiye gufata umwanya uhagije agashira igihugu ku murongo, kuko Arengiyome Bunyoni yafatwa nk'umutovyi muri leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Bidaciye na kabiri kandi vyaravuzwe ko yashatse gukura umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo, kuri ubu bikaba biriko biravugwa kandi kashaka gukura abandi bagabo babiri imbere yiwe. Muri abo bagabo babiri hakaba harimwo Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca. General Gervais Ndirakobuca ari mu bagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare General Prime Niyongabo abe ahangamye mu kibanza arimwo, kuko yaranse gutera umukono ku rupapuro rwari rwatanzwe na Evariste Ndayishimiye rwo kumukura. Ibi rero bikaba biri mu vyadugije ishavu rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusa imbere yuko tubabwira icatumye benshi ahavuye ikibazo catumye benshi bibaza ingene umukuru w'igihugu asiga itegeko umushikiranganje wa mbere akanka kurisinya ngo vyoba ari irihe. Tubibutse ko ibwizwa shingiro ryo mwaka w'ibihumbi 2018 riha ububasha bukomeye cyane umushikiranganje wa mbere. Ibwirizwa shingiro ryo mwaka w'ibihumbi 2018 n'ibwirizwa ryafuse ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu rishiraho icegera kimwe kitagira ububasha na bukeyibe n'umushikiranganje wa mbere afise ububasha busumba ubwahorana ivyo vyegera bibiri. Ibi vyakozwe na Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2018, aho intumbero ya Perezida Nkurunziza ko ari gukuraho ububasha bwahabwa icegera ca mbere badasangiye ubwoko, arico cari kijejwe ibibazo vy'umutekano, politike n'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Nkurunziza we ngo yari yibwiye ko mu gihe hashize inguvu zose za leta mu minwe y'umushikiranganje wa mbere basangiye ubwoko n'umugambwe azoba atoye umuti woroshe, ngo ntiyamenye ko avyayindi ngorane itoroshe. Leta y'imitwe ibiri. Ibwizwa shingiro ryo mwaka w'ibihumbi 2018 ntiritandukanya neza ububasha bw'umukuru w'igihugu be n'ubw'umushikiranganje wa mbere. Aba bose tugendeye kuri kuvyo iryo bwirizwa shingiro rivuga ritomora, bivugwa ko ububasha bw'umushikiranganje wa mbere be n'ubw'umukuru w'igihugu bose baba bajejwe ibintu bimwe mu gihugu. Akaba ico catumye arungikira Gervais Ndirakobuca irikete ryo kubogoza General Prime Niyongabo, gusa bikamuta kuw'amazi kubera ko we n'ubundi atari mu gihugu, yari muri Kiba, aho hari hanatanguye gutangwa amakuru yuko hari abariko barategura gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Iki gihe niyo benshi bavyibuka, ni igihe Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe bamaze indwi zibiri hanze y'igihugu, akaba ari naho hari havuye urunturuntu rw'uko boba bashaka kumukura ku butegetsi, nawe kandi yoba yaramenye amakuru akanka gutaha. Hadaciyemwo iminsi, hakaba aribwo Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe yivugiye yuko hari umwe mu bahanuzi biwe yamuhanuye guca mu gihugu ca Tanzania rimwe ariko arataha ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko akavuga ko yamugaye cyane ngo kuko we ari n'Imana bose bari kumwe. Ibi ni vyatumye benshi bibaza ku mabanga Perezida Evariste Ndayishimiye abitswa na bamwe mu bategetsi niba nayo atazoshobora kuyavugira imbere y'abene gihugu.
gusa iri hangana afise riri mu mugambwe mu nzego z'umutekano ndetse no mu biro vyiwe bamwe bakavuga ko ritazomusiga amahoro. Ikindi kibazo kigenda kibazwa ko na benshi cyane bati ni gute yo baragabuye amahera yahawe na President Antoine Felix Tshisekedi yo kurungika abasirikare muri Congo, ariko gushika n'ubu akaba gishaka gukura General Prime Niyongabo murongozi bukuru bw'igisirikare. Bamwe imboni babibonamwo bakavuga ko General Prime Niyongabo nk'umuntu wagwanye muri CNDD FDD ndetse akanahabwa aya mabanga yo gutwara etat major kuva mu mwaka Murantunge akaronswa aya mabanga yo gutwara igisirikare kuva mu myaka myinshi iheze, imyaka itari munsi y'itanu, akaba yarabaye kandi n'umwe mu bashikiranganji Murantunge n'umwe mu ba generale batwaye igisirikare igihe kirekire. Ngese kuko vyari bikwiye ko President Evariste Ndayishimiye amwikura. Ni kenshi iyo usanga umuntu amaze mu kibanza umwanya munini n'ubundi iyo hagiye gufatwa ingingo zirabana n'ivy'ico kibanza atwara niho haza harava kutumvikana kudasanzwe. Umwe ati ndagusumbya ububasha, uyundi ati ndagusumbya uburambe muri kano kazi, nije uzi ingene gakorwamo. Ngo General Prime Niyongabo kandi akaba anavugwa mu bunyonyezi butandukanye bw'ibikoresho vyinshi biba bigenewe igisirikare ndetse n'imyambaro, ariko amahera agaherera mu mufuko wiwe. Bamwe bakavuga ko ingene yo bashaka kubuguzwa ari kugira ngo Evariste Ndayishimiye n'ubundi aya mahera azoyarye wenyene, kuko azoba yaramaze no kwikuraho General Gervais Nderakobuca kuri ubu ari umushikiranganji wa mbere. Kubirabana na Reverien Ndikuriyo, inyuma y'aho amahera menshi bahinduriye ibipapuro mu mwaka uheze, ingingo yarafashwe na President Evariste Ndayishimiye warurongoye banki nkuru y'igihugu Dieudonné Murengera-Ntwari ndetse n'umushikiranganji wa mbere. Ibi biri mu bintu vyadugije cyane ishavu rya Reverien Ndikuriyo ndetse binazamura umwuka wihangana mu gisata ca politike. Igihe kandi Arengiyome Bunyoni afatwa nibwo urugo rwa Reverien Ndikuriyo narwo rwoba rwaragiye gusakwa bavuga ko hari ivyo Arengiyome Bunyoni yoba yaranyegejeyo. Ibi navyo bikaba vyaravyuye icuka kibi ndetse no kutumvikana hagati y'umukuru w'igihugu be n'utwaye umugambwe CNDD FDD. Bamwe bavuga ko Reverien Ndikuriyo yabifashe nk'agasuzuguro ndetse no kutubahwa n'umukuru w'igihugu, kandi nawe n'ubundi arongoye umugambwe washizeho uyu mukuru w'igihugu. Rero ngigiye Reverien Ndikuriyo yobandanya gutwara uyu mugambwe, Evariste Ndayishimiye ngo ntiyokwizana no kuzotwara ikiringo ca kabiri. Bamwe banavuga ko bishobora kuzomukwegera akarambaraye. Aya niyo makuru yaragezwe ko ariko aravugwa mu gisata ca politike. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utojucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Umuhoza TV Imana ibahezagire.